Shalom shalom abakunzi bankunda ijambo ndabahaye ikaze mwese nitekana umunezero gusubira kubana namwe ndabashimira mwebwe mwese mufashwa n'izinyigisho mwebwe mwese mufata akanya ko kundungikira ama feedback mwebwe mwese mufata akanya ko kumbwira ingene mufashwa muhezagirwa no kuri Yesu abihererwa icubahiro ngashimira mwebwe mwese mu nsengera hariho abantu kuri bansengera hariho abantu bafata akanya ko gusengera iki gikorwa Yesu abaho umugisha nagira ndababwire ngo ayo masengesho musenga arafise ikintu kinini ariko arakora mu mitima y'abakurikirana izinyigisho arafise ikintu kinini ariko arahindura nije ndabizi nije nza ama feedback ndonka nije mbona impact izinyigisho zigira mu mitima y'abakurikira rero wowe ufata akanya ko kunsengera nagira ndagutera intege ndakubwire ngo nukuri you are doing the right thing ubandanye usengera ubandanye ushira imbere y'Imana iki gikorwa ubandanye ucingingira kubera ko hari ico kiriko kirakora muri kino gihe hari ico kiriko kirahindura mu mitima y'abakurikirana Yesu abahezagire mwebwe mwese abaho umugisha inyigisho rero zuno munsi nazise ngo wishimikijiki haleluya ngo wishimikijiki nari mvuze ngo wishimikijiki niko nise inyigisho zuno munsi mu buzima bwa misi yose uko tubayeho ngaha mwisi twama dufise tugira tendance yo kugira ibintu twishimikizako hariho igihe wishimikiza ku byo wagezeko ama achievements urashobora kwishimikiza ubwenge bwawe ufise urashobora kwishimikiza amagara meza ufise urashobora kwishimikiza imigisha canke ingabire Imana yaguhaye ivyo byose ukavyishimikiza hari n'igihe kandi twishimikiza n'abantu twaronse abantu Imana yaduhezagije ushobora kwishimikiza abana bawe ushobora kwishimikiza umugabo wawe ushobora kwishimikiza umugore ushobora kwishimikiza abavyeyi bawe ushobora kwishimikiza abagenzi ukagira abantu wishimikiza ivyo vyose rero hari igihe tuvyishimikiza ko cane bikagera igihe bitushira ahantu hatameze neza uti gute hari igihe twishimikiza ivyo bintu hakagera igihe usanga ivyo bintu bitabayeho tugenda urabona ikintu wari wegamiye kivuyeho uca equilibre nusubira uca stabilité rero hari igihe abo bantu tubegamira hari igihe ivyo bintu tuvyegamira hari igihe ivyo bintu tubigira urufatiro tukumva umenga nivyo nyene duhagazeko ariko rero inkuru ibabaje kandi atari nambi cyane nuko ivyo vyose bihera nuko ivyo vyose bigenda nuko ivyo vyose bivaho nuko nawewe uzovaho Imana ishimwe cyane rero ivyo vyose birashobora kugenda iyo twabyishimikije ko cyane hagera igihe usanga tubirutisha Imana ugasanga nivyo twizera cyane ugasanga nivyo dushira ku mutima cyane ugasanga tutabifise twumva umenga ubuzima burahagaze muri ico gihe wabirutishije Imana idufashe cyane reka dusome amajambo y'Imana turasoma mu bitabo bitatu amajambo menshi cyane ni kugira ngo tuyage biciye mu ijambo ry'Imana dufatiye ku ijambo ry'Imana igitabo c'imigani igice ca 3 turasoma imirongo 2 wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo wizigize uhoraho umutima wawe wose kandi ntiwishimikize ubwenge bwawe umumenye mu ngendo zawe zose nawe azogorora inzira zawe ndasoma kandi mu gitabo c'abami igice ca 3 kuva kuri 10 gushika kuri 14 haravuga ngo maze binezeza uhoraho yuko Salomo asavye ivyo nuko Imana iramubarira iti ivyo ko ari ivyo usavye ukaba udasavye kuramba ngusabe ubutunzi canke ngusabe ko abansi bawe bapfa ariko ukaba wisabiye ubwenge bwo guca imanza neza nuko ndakugiriye nk'uko usavye ndaguhaye umutima w'ubwenge wo gutahura ku buryo atanumwe muhwanye mu bagutanguriye canke mu bazoherukira kandi ndaguhaye n'ico utansavye ndaguhaye ubutunzi n'icubahiro bituma ata mwami n'umwe azohwana nawe igihe cose ukiriho kandi niwagendera mu nzira zanje
ukitondera amabwirizwa yanje n'ivyagezwe vyanje nk'uko so Dawidi yagenjeje, nzoguha kuramba. Igitabo ca mbere ca Samweli 23 ndasoma kuva kuri 2 gushika kuri 5. Haravuga ngo nuko Dawidi asiguza Uhoraho ati, mbega nje kugwanya Abafilisitiya? Uhoraho yishura Dawidi ati, genda ubagwanye utabare ab'i Keyila. Ariko ingabo za Dawidi ziramubaza ziti, ko twari dusanzwe dufise ubwoba tukiri no i Buyuda, nitwaja i Keyila kugwana n'ingabo z'Abafilisitiya bizomera gute? Nuko Dawidi yongera gusiguza Uhoraho. Uhoraho aramwishura ati, haguruka umanuke uje i Keyila, kuko nzotanga Abafilisitiya mu maboko yawe. Nuko Dawidi ahagurukana n'ingabo ziwe baja i Keyila, bagwana n'Abafilisitiya, banyaga inka zabo, barabahonya rwose. Uko niko Dawidi yatabaye ababa i Keyila. Imana ishimwe cyane. Narimejeje kuvuga ngo inyigisho z'uno munsi nazise ngo wishimikije iki. Imana idufashe cyane gose. Navuze ibintu dushobora kwishimikiza ko mu buzima. Ariko ijambo ry'Imana dusomye mu gitabo c'Imigani ryatubwiye ngo wizigize Uhoraho umutima wawe wose, ngo ntiwishimikize ubwenge bwawe. Imana ishimwe cyane. Hari igihe twizigira Uhoraho nivyo. Turabizi yuko Imana irashoboye vyose, turabizi yuko Imana yaremye isi n'ijuru. Ico ni ikintu abantu bose bavuga. Niyo ibintu vyayangaye basora bavuga ngo usengere. N'udasenga arasaba amasengesho iyo ibintu vyabaye nabi. N'ugwaye aribuka yuko hariho Imana ikiza, aravuga ngo ni musengere. Ni kuvuga turabizi ko Imana Uhoraho yaremye isi n'ijuru. Ariko rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo tuyizigire, ariko nitwishimikize ubwenge bwacu. Haleluya. Ngo nitwishimikize ubwenge bwacu. Ijambo ry'Imana kugira rivuge ngo nitwishimikize ubwenge bwacu, ni kubera ko biroroshe cyane ko umwana w'umuntu yizigira Uhoraho mugabo afatiye kuri vya bindi bimukikuje, akayizigiza vya bindi, akayizigiza ba bantu. Nkaba ngiye gusaba akazi ahantu, nkagenda nkagasaba, nkaplika, nkatanga candidature yanje, nkaca ngenda gusenga kugasengera, ariko nkaca numva ko ako kazi kugira ndakaronke, malgré ko ndiko ndasenga, ifoko nca kwa kuzine hariya anye, canke kwa tantine, kwa oncle azinanye n'ujya mu directeur wajya ahantu, aca agenda mbarize. Ego nivyo wasenze, wizigiye ko Imana ishobora guha akazi, mugabo uyizigije umuntu, uyizigije uwo muntu ari ruhande yawe, uwo muntu azinanye n'uriya anye. Uko niko kwizigira Imana wishimikije ubwenge bwawe. Nivyo ijambo ry'Imana ryatubujije. Uyu yanditse iyi migani twasomye ni Salomo, turaza kumuvuga ko mu mwanya. Kora ku karoro nari ntanze ko gusaba akazi, Imana ikeneye ko mu kuyizigira n'umutima wawe wose uyizigira, ukagenda ukaplika aho hantu, ugasaba ko kazi, hama ukagenda ugasenga, ukizigira ko Imana ishoboye kuguha ako kazi, ukizigira ko Imana ishoboye kugenda muri zirya application amajana, igishoboye kugenda igakura mwiyawe, akaba ariyo iba accepte, akaba ariyo yemegwa, akaba ari uhabwa akazi. Nuko kwizigira Imana ikeneye. Ntidushiremo ubwenge bwacu, nitwumve yuko dukeneye. Hariho ijambo ntakunda, bakunda kuvuga ngo Imana irafashwa. Imana ntifashwa. Imana nta kintu na kimwe wokora kugira ngo yifashe wewe. Nivyo wokora ukagerako, ntabwo ari ubwenge bwawe, ntabwo ari wewe. Kenshi dukunze kuca tubona yuko ni kubera nakoze, nagize ibi, naciye hariya, nije nabikoze, vraiment nta n'uwundi muntu yabigize. No, uko ni Imana yabiretse biraba. Ntabwo ari wewe, ntabwo ari ubwenge bwawe, ntabwo ari wewe wayifashije. Imana yakugiriye ubwo buntu tu urabironka, yakugiriye ubuntu. Rero abana b'abantu turafise ukuntu twishimikiza vya bintu vyose narimejeje kuvuga, mugabe ijya vyose bivaho. Ni kuvuga ivyo bintu bidukikuje canke abantu badukikuje, nitwari dukwiye kuvyishimikiza. Imana rero kugira ngo itubwire ngo twizigize Uhoraho umutima wacu wose, nitwishimikize ubwenge bwacu, ni kubera ko yarizi ko igihe cose umwana w'umuntu arondera kwizigira Uhoraho
dufatiye ku byo dufise, dufatiye ku bidukikuje, twizigira uhoraho dufatiye ku byo twashitseko, twizigira uhoraho dufatiye ku migisha, ku biri iruhande yacu. Ubwenge bw'umwana w'umuntu imisi yose bumurongorera kwizigira Imana wishimikije ibigukikuje, wishimikije ivyo ubona. Nico gituma Imana yatubwiye ngo tuyizigize n'umutima wacu wose, ariko nitwishimikize ubwenge bwacu. Ni kimwe kwizigira Imana n'umutima wawe wose, ariko n'ikindi kuyizigira wishimikije ibindi. Imana ntabwo ikeneye yuko icubahiro cayo gisangira n'umuntu, ntabwo ikeneye yuko ako kazi ni akaguhereza uzogenda uvuga ngo nararonse akazi shangu Imana yarampaye akazi ngo ariko ngo ni oncle yabikoze. No, Imana nikeneye ko winvolving uwundi muntu muri glory yayo, mu cubahiro cayo. Nikeneye yuko icubahiro cayo igisangira n'umwana w'umuntu. N'abantu twumva bakira amakansi batagiriwe amashimi bakakira abakanseri kubera iki? Bajya abantu somehow baba bizigiye Imana n'umutima wabo wose, baba bavuze ati Imana ni wewe wandemye, ni wowe ushoboye gukura mwaya maraso arimo kanseri, ni wowe ushoboye kugira operation njyamye ukangiza iyi kanseri, ni wowe ushoboye kugira ica abana b'abantu batokora. Imana irakeneye ko icubahiro cose kizobicaye. Ni waronka ko kazi icubahiro cose kizobicayo, ni wakiri iyo ngwara icubahiro cose kizobicayo, ni waronka uwo mwana arindiriye gihe kinini icubahiro cose kizobucayo. Irakeneye ko ushira ukwizera kwawe kose muri yo kugira ngo icubahiro cose kizobicayo, nizogisangire n'umwana w'umuntu. Ni untahe ntuzohava ushiramwo umwana w'umuntu, ntuzohava uvuga ko ari we yabikoze, ariko ko ari Imana yabikoze. Haleluya, Imana ishimwe cyane gose. Twasomye kandi ku mwami Salomo. Umwami Salomo yari umuhungu wa Dawidi, niwe yasubiriye Dawidi ku ngoma amaze gupfa. Salomo rero yaratanga ibimazi bigahimbara Imana, yarashikanira Imana, agatanga ibimazi byinshi cyane gose, Imana igahimbagwa. Arabigira irya mbere, Imana iraryoherwa. Arasubira irya kabiri, Imana none iraryoherwa cyane, kimubwira ngo Salomo saba ico ushaka, uranezereye umutima wanje. Imana iramubwira ngo nasaba ico ashaka. Salomo mu guca bugufi kwinshi arabwira Imana ati jewe ndacari muto, simbona iyo bije ibintu byo gutwara, simbona iyo bija niyo biva, simbona jewe ingene nzotwara aba bantu. Iri hanga wampaye ni hanga rikomeye cyane gose, sinoshobora kuritwara. Nta kindi nkeneye ubwenge bwo kugira ngo ndongora aba bantu neza, nkeneye ubwenge bwo kugira ngo jewe ntwari iri hanga, kuko jewe iri hanga ndabona ni hanga rinini cyane, na cyane ko Abisirayeli bagorana cyane nka kujya natwe tugorana. Ariko aravuga ngo ndakeneye ko ubwenge. Imana iraryoherwa cyane. Imana iramubwira ati ico kintu usabye kirankozeko. Imana iramubwira ngo kutansavye ngo ko no kwica abansi bawe, kuko bari bahari. Hariho abansi benshi base Dawidi yari kuvuga ati nyicira bari abantu batesheje umutwe data, nyicira bari abantu bazanye ibigirwamana mu Bisirayeli. Yari yarafise gusaba ibintu byinshi, kandi Imana yari kubikora ko yari yamubwiye ngo ayisabe ico ashaka. Salomo rero Imana iramubwira ati kutansavye yuko no kwicira abansi bawe, ntusabe icubahiro, ntusabe yuko womererwa neza, wororanirwa mu buzima bwawe, kutansavye ivyo onye, ariko ukansaba ubwenge, ndabuguhaye ubwenge bwa bundi. No mu bakwitangiye, no mu bazoza mu nyuma zawe, nta numwe muzoba muhwanye mu bwenge. Ndaguhaye ubwenge. Imana imuhereza ubwenge, kandi Imana icirongera ko ngo nico utansavye naco nyene ndakiguhaye. Haleluya. Ngo nico utansavye naco nyene ndakiguhaye. Haleluya. Wumve ingene kugira ubwenge bw'Imana birimo imigisha myinshi. Kugira ubwenge bw'Imana, kurongorwa n'ubwenge bw'Imana tubikuramo inyungu nyinshi. Haleluya. Imana iramubwira ngo nico utansavye ndakiguhaye. Ngo kandi ni wabandanya kugendera mu nzira za so Dawidi nkuko yagenze, ukabandanya kunyubaha, ukabandanya kumesha icubahiro nkuko so Dawidi yabigenjeje, nzoguha no kuramba. Haleluya. Ngo nzoguha no kuramba. Imana iyo yisavye ikintu gihimbara umutima wayo, n'ivyo utasavye bindi irabiguhereza.
kubera irabona ibyo dukeneye, irabona ibyo twifuza, irabona ibyo dusengera ijoro n'umurango, ariko ikeneye ko tubanza kuzura ubwenge bwayo, tubanza kugira ubwenge bwayo. Muri ako kazi kawe ukagira ubwenge bw'Imana, ntugendere mu manyanga, ntukore ibyo Imana idakunda, ukayihesha icubahiro mu byo ukora, ukayihesha icubahiro uko ugenda mu buzima bw'iwawe, ukayihesha icubahiro iyo uri wenyene, hahandi uri wenyene, uri mu cyumba cyawe wenyene, ata muntu n'umwe akubona. Ukamenya yuko amakominikasiyo uri kuragira ari amakominikasiyo y'icubahiro Imana, ukamenya yuko ibyo uri kuravuga mu telefone ata wundi muntu akumva ari ibintu bihesha Imana icubahiro. Ukagira ubwo bwenge bw'Imana bwo kumenya ikibi n'icyiza, bwo kumenya icyo kuvuga n'ikitari cyo kuvuga, bwo kumenya icyo gukora n'ikitari cyo gukora, ukamenya ingene ugenda, ingene wifata. Icyo gihe Imana iraguha n'ibyo utasabye. Haleluya, iraguha n'ibyo utayisabye. Imana idufashe cyane gose. Ugiye kubandanya usoma ico gitabo uzobona ingene Salomo Imana yamugiriye neza, Imana yamuhaye ngo impore, ni nawe yubakiye ingoro y'Imana. Dawidi yari yabishatse, ariko Imana iramubwira ngo washesha amaraso menshi, ngo wowe nta ngoro wonyubakira, ngo ariko umwana wawe ni wazoyinyubakira. Salomoni niwe yagiye kubaka ingoro y'Uhoraho, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yamuhaye impore mu mpande zose. Haleluya, Imana yamuhaye impore mu mpande zose, kubera ko yari yarasabye ikintu c'ingenzi, yari yarasabye kugira ubwenge bw'Imana. Imana ngo imuha impore mu mpande zose. Haleluya, Imana imugirira neza, aba ari nawe yubaka ingoro y'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana twasomye kandi mu Migani hajya nyine mu gice cya 3:6 hatubwiye ngo tumenye Uhoraho mu ngendo zacu zose, ngo nawe azogorora inzira zacu. Haleluya, ngo twasomye Dawidi ingene yari yaramenye Uhoraho, ingene yari yaramushize imbere mu ngendo ziwe, ingene yamubaza. Haleluya, Imana ikeneye ko tuyibaza, ikeneye ko tuyibwira. Mana nkeneye kajya kazi ndakaplike canke ndeke, Mana nkeneye kuja hanaha ndahaje canke ndeke, Mana nkeneye kuja kuramutsa naka ngende canke ndeke. Hari igihe ushobora kuja gushaka kuramutsa umuntu Imana ikakwankira, Imana ntishake kuja aho hantu, kubera ko irabona yuko aho hantu ni wajayo hariho ibintu uza gukorera bitayihimbara. Imana irakeneye ko tuyibaza, ngira iki Mana nkeneye gukora iki ndagikore, Mana nkeneye gutangura iyi business mbega ndayitangure. Irakeneye kuyibaza. Iyo business ushobora kuyitangura ikacikukura ku Mana, ikacituma udasubira kuronka umwanya wo gusenga. Imana irakeneye gufata umwanya wo kuyibaza, ukayibwira Mana ngendaha ngire gutya ngira iki. Dawidi yarabajije, bagomba kuja gutabara ahitwa Ikeira, hari hateye Abafilisitiya. Abafilisitiya bari abantu bakomeye, bari abagwanyi bakomeye, bafise ibigwanisho bikomeye. Abayuda barabatinya cyane gose, bashaka kuja gutabara. Dawidi arabaza Uhoraho, aramubaza ngo ngende uzobampa, ngende nzobanesha. Imana iramubwira ngo genda kuko nzobaguha, uzobatsinda. Ariko bwa bwenge bw'umwana w'umuntu twari ko turavuga, ingabo ziwe ngo zitangura kuzana mu bwenge bwabo, zitangura kuzana ibyo zabonesheje amaso yazo, zitangura kuzana bya bindi uko bazi Abafilisitiya bameze. Zitangura kuvuga ngo ngo Abafilisitiya ko dusanzwe tubatinya turi no ngaha Yudaya, no ngaha anye turajugumira iyo twumvise Abafilisitiya. Ati nukuri tubahuke tubasange hariya anye, twigemure jare, tubishire indya zizanye, tubishire tubigemurire. Dawidi nawe yumva arabaye challenged, ako kantu ubwo bwenge muba muzanyemwo bw'umwana w'umuntu, yumva nawe bica bimwibutsa ingene Abafilisitiya bakomeye. Ariko Dawidi ntiyahagarika, ntiyareka, aca asubira kubaza Uhoraho. Haleluya, aca asubira kumubaza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo turongorere Uhoraho mu ngendo zacu. Yongera kuja kubaza Uhoraho, Uhoraho aramubwira ngo genda kuko nzobaguha. Haleluya, ngo genda kuko nzobaguha. Dawidi arabwira ingabo ati tugende, Imana yavuze kandi Imana yanje ntibesha, Imana izojana nanje, Imana izoduha intsinzi, izoduha kubanesha. Baca baragenda, kandi twabonye ko banesheje, twabonye ko barose iyo ntsinzi, kubera ko Imana yari yagoroye inzira zabo.
Haleluya. Imana yari yagoroye inzira zabo kuko Dawidi yari yafashe umwanya wo kuyereka ingendo zabo, yamenyesha Uhoraho iyo ntambara, arayibwira, maze Uhoraho aramubwira ngo nimugende. Imana igorora inzira zabo, Imana igorora urugendo rwabo, baronka intsinzi. Haleluya. Hari igihe twigororera inzira, hari igihe twicira inzira, hari igihe dushaka gukora ibintu ku bwenge bwacu bwabiturongoyemo, ariko mu nyuma bikadupfana, mu nyuma ntibimere neza. Tugaca tugenda gusenga tubwira Imana mfasha, Mana ngirira neza, Mana ntabara, Mana ibi n'ibi, ariko ntiwari weretse Imana inzira, ntiwari wayibwiye, ntiwari wayigishije inama, mu nyuma ugasigara urarira. Habaho n'igihe tudasubira no gusenga, tukara tuvuga ngo Imana yarampevye, ngo Imana yaranyanse, ngo Imana ntiyumva gusenga kwanje, ngo Imana ngo yaranse kumpezagira, yaranse guhezagira akazi kanje, yaranse guhezagira business yanje. Iyo business wayitanguye wayibajije, wayitanguye wayeretse ugo rugendo rwawe, wayitanguye wayibwiye kugira ngo igorore inzira, wayigiyemwo wasenze kugira ngo igorore inzira zawe. Ako kazi uburiramwe amahoro, ako kazi urara utaryamye, wakagiyemo wabanje gusenga, wakagiyemo wabanje kubwira Imana. None kubera iki widoga? Kubera ko ubona yuko Imana itari kumwe nawe, kubera ko ubona ko Imana yaguhevye kandi utabanje kuyereka ugo rugendo rwawe kugira ngo ikugororere inzira. Rero ni waba utabanje kuyereka, ahubwo ihane, yibwire ngo Mana mbabarira, I messed up aha hantu, narakoze ibyo ntari nkwiye gukora, narakoze ibi ntakubajije, mbabarira ungirire neza, ngwino ntabare uncira inzira kuko simbona ingene ndayivamo. Hagera n'igihe uba mu bintu ukabura n'inzira yo gusohoka, ukabura voie de sortie, bikanga kweri kusohoka kubera ko waramaze kujayo, warinjiyemo. Ico gihe habakenewe iki? Ko wihana ugasaba ikigongo Imana, kubera ko wagiye utari kumwe nayo, wagiye utayibwiye, wagiye utayeretse ugo rugendo, ni wayigoroje iyo nzira, ni wayibwiye kugira ngo ikugororere inzira. Muri ico gihe bisaba ko wihana, hanyuma Imana ikakugirira neza. Imana yacu n'umutunzi w'imbabazi. Ni wabuzi yuko ari ahantu wamese inzapu mu buzima, ni wabuzi yuko ari ahantu wakoze ibitari bikwiye gukogwa. Uno munsi ukabura ahantu utabona iyuja, ukabura ahantu uri muri hogera, uri mu mubabaro, nta kindi bisabwa ni ugufukama ugasaba ikigongo Imana, kandi Imana ikakugirira neza, igaheza ikakugororera inzira. Imana ibagirira neza mwebwe mwese mwakurikiye izi nyigisho z'uno munsi. Imana ibahezagire. N'aya majambo nanashatse ko dusangira uno munsi, kandi Imana yabatahuze kurusha jewe nshobora kuvuga iyi minota mikeyi idashikana 30 canke irega ko 30 gatoyi, ariko Imana yoyo ishobora kugwiza iri jambo muri wewe, ishobora kuryagura muri wewe, ikakwereka n'ibindi byinshi ntashoboye kuvuga, kugira ngo ukomeze kuyizigiza umutima wawe wose, ukomeze kwishimikiza ubwenge bwayo apana ubwenge bw'iwawe. Imana ibagirire neza. Reka dusenga Imana. Uhoraho Mana yo mwijuru, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro Mana, ndaguhimbaje kuri ano majambo. Wakoze Mana kongeye kutugirira neza, wongeye kutubwira amajambo meza aryoshe, amajambo y'ubuzima. Wakoze ko wongeye kutwibutsa kukwizigiza n'umutima wacu wose, tudafatiye ku bwenge bwacu, tudafatiye ku byo dufise canke ibidukikuje, ariko Mwami Yesu twuzuye ubwenge bwawe, kuko aribwo buturongorera mu nzira nziza. None Data wera, utubabarire aho twagiye twishimikiza ubwenge bwacu, aho twagiye turondera gukemura ibibazo dukoresheje ibidukikuje canke abadukikuje, aho twagiye tutakubaza uko twogenda. Utubabarire Mana, utubabarire, utugirire neza, utugirire ubuntu, imbabazi zawe zitubeko, maze Mana yo mwijuru uduha ubwenge bwawe, utwuzuza ubwenge bwawe, aba aribwo budushoboza kugendera mu nzira zawe, aba aribwo budushoboza kugendera mu bwenge bwawe, aba aribwo budushoboza kugenda uko ushaka. Urakoze Mana, urakoze. Uhezagira umuntu wese yumvise aya majambo, kandi umushoboze gutera intambwe agomba gutera, kugira ngo Data wera tubeho mu buzima buguhimbara kandi buguha icubahiro ibihe vyose, tukwizigije imitima yacu yose, tutishimikije ubwenge bwacu. Urakoze Mwami, urakoze kumvise gusenga kwacu, ndabisenze nizigiye mu izina ryawe gira Yesu Kristo, amen.
murakoze mwebwe mwese mwakurikiye izi nyigisho. Umwami Imana abaha umugisha, tuzosubira kuwa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.